Mu nyuma y'urupfu rwahoze arongoye Burundi Major Petero Buyoya, bamwe n'abandi barabandanya kugira ico bashikirije ku bijanye n'ivyamuranze. Tasiano Sibomana, umwe mu bari basangiye umugambwe Iprona, yagize ico yashikiriza. Uyu rero akavuga ko yari mu bifuza ko Major Petero Buyoya ashingurwa mu gihugu cy'u Burundi, narirya ngo yagitwaye imyaka itari mike. Twabakiranye umubabaro mwinshi kuko mubizi umurundi bwa mbere akaba yararongoye Burundi inshuro zibiri zose. Urumva umuntu nk'uwo tutaranashika kuco yararanguye muri ivyo biringo bibiri yamaze arongoye igihugu, agiye ruba ruruhombo runini ku Burundi, rukaba mbere banabaye n'uruhombo ku makungu kuko yahora ari umwizigirwa, yahora ari bituma ko mu gufasha ibindi bihugu biri mu ngorane nk'izo twamamo, ugasanga rero umuntu nk'uyu yagiye wari uruhombo. Kuri wanje rero nabakiriye Biravuga ko Major Petero Buyoya ariwe yazanye umuzo w'imigambwe myinshi mu gihugu cy'u Burundi. Iki namwe nk'umwe bari basangiye umugambwe na Major Petero Buyoya mukivuga ko iki yaratumye hagaruka imigambwe myinshi mu gihugu, yarasubije ubutegetsi inshuro zibiri zose atarinze kudadaza nk'abandi baperezida batari bake muri Afrika. Yarafashije kugira ngo Abarundi bashike ku masezerano y'amahoro y'Arusha, yarafashije no gushika ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Kuri jewe nibaza ko iyo aronka umwanya w'uko ayo masezerano akurikizwa canke ayo masezerano y'Arusha, byari ibintu byari gutuma Burundi buba mu mahoro, Abarundi babana atakwinubana, eka mbere kunywana n'iterambere rigahava rikabonera. Murumva rero n'umuntu yakoze ibitari bike nk'uko nariko ndabivuga. Major Petero Buyoya ni nawe yatanguje umugambi ubumwe bw'Abarundi. Iki mubona yuko akamaro kanini cyamariye igihugu cy'u Burundi, mukivuga ko iki ibiganiro byashikanye ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, binashiraho icibutso cy'ubumwe bw'Abarundi. Twama twibukira ko ayo masezerano itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka utashe. Nivyo hariho ababifata kutariko, hari imbere n'abatabibonamwo urukiza ku Burundi. Mugabo jewe kubinyerekeye nibaza ko turavye n'ubu agatsiga gisigaye uko Abarundi bashobora kubana mu butandukane bwabo bw'amoko n'intara. Bijya biganiro yagirishije by'amasezerano y'Arusha yarafashije kugira ngo uwo mutima Abarundi batari bake bawugumane, kuko iyo ataba benshi bakibufise akaba karabaye. Nibaza rero yuko yafashije ikintu kitari gito. Major Petero Buyoya apfuye urupfu giturumbuka, hakagira mbere abavuga ko yoba agiye adatanze umuco ku vyabaye mu Burundi, narirya hari ubwicanyi bwabaye mu gihe cy'intwaro yiwe. Iki cyo mukivuga ko iki ni bisanzwe kumvo nyinshi cyane. Abo vyibaza ko yagiye hari urubanza rukimukurikirana, hari abavyibaza bafise agatima atare ati yarakwiye kugenda yishuye abamwagiriza ibi canke biriya. Hari n'abandi bavuga bati biratubabaje ko agiye ateretse abagomba kumuremeka inteba yuko koko yari umwere muri iyo dosi. Ivyo byose ni ibintu bishoboka kandi bifise abayivuga bose, mugabo bose ntibafise ukuri. Ico novuga ko jewe nubwo kuko babivuga mu Burundi nta upfa bimaze. Urasiga n'amadosiye yerekeye umuryango n'ayiwawe, ayimanza ari muri sentare nk'ukundi. Bisigura rero ko atanumwe zo kwitegura ngo ave kuri iyi si atana kimwe asize kiri mu nzira, caba icabamukundira ko caba n'icabamwankira ko. Twebwe aho duhagaze nuko bibabaje ko agiye hakiri kare, kuko cyane uravye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi ishigwa mu ngiro ryayo ingene yaramiwe, ukaraba amasezerano y'amahoro y'Arusha ingene ageze kure kubi, ari mu bantu canke umuntu ari we yafashe iya mbere
ariwe yafashe intumbero akereka abandi bose ati ibi dutegereza kubishikako, naho bamwe babimuhoye tubona agiye hakiri kare kuko aragikwiye kwereka abacanke bariya mbere n'abategetsi bari ubu iciza abarundi bazeye kuri ayo masezerano y'amahoro y'Arusha n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ubwo rubanza nivyo nabwo nyene yarakenewe ko yereka abarundi n'amakungu ko ari umwere. Mbere hano canke navuze nti urubanza uwo ari we wese arashobora kugira urubanza biba byo canke bitabavyo, mbega kuja kwica umukuru w'igihugu ariwe yamuhaye ubutegetsi atawu ndabizi ko hari abavuga bati abandi bakuru b'ibihugu byo muri Afrika ni bandi batsindwa amatora bari ku butegetsi bagatanga ubutegetsi gutyo. Arico mbere je gituma nibaza none ikintu yari afise cyatuma cayica umukuru w'igihugu haheze amezi angahe ariwe yamuhaye ubutegetsi yari gushobora kuba umwima, kandi ntawe ari kumurwanya je ndabizi, yari gushobora kwanka kuha ubutegetsi ndadari. None cyamutuma camwica haheze amezi angahe? Nico nibaza n'abacamanza canke abashikiriza amanza batohoza. Hariho ico twize bavuga bati icaha cose kugira ugikore ari ico ugomba gushika. None ico yagomba gushika kuko ari ico yari yasi kugumana kandi yari agifise, aho nta kabazo mubona. Twibaze rero ko aba bibaza ko agiye hakiri kare kubera adaciriwe ubwa Pilato, ahubwo twibaze ko abari bamuciriye ubwa Pilato bitabishobora kuba atari byo, hari hakwiye ko yari kugenda yerekanye ukuri mugabo aronse ubutungane ataho buhengama. Hari bamwe bavuga ko Majoro Petero Buyoya azoshingurwa mu gihugu cya Mali, mbega namwe cyo ari cyo cyifuzo cyanyu? Kandi nibaza ko ndi mu Barundi bake baronsa akanya ko kubivuga mugabo bibabaje benshi ko umuntu yarongoye igihugu inshuro zibiri akadushikana ku masezerano yo mu bw'abarundi, akadushikana ku masezerano y'amahoro y'Arusha, agasubiza ubwo butegetsi inshuro zibiri atamaraso arinze guseseka, aja guhambwa hanze. Birababaje. Nkubariye ko naho yaba ari umurundi atamabanga yarangoye mu gihugu, bibabaje ko benewe batamuherekeza n'iteka. Bandareka ko twari dukwiye abarundi kumuherekeza n'iteka. Ico ni cyane. Icya kabiri birateye isoni, birababaje ko igihugu yagiye gufasha abisabwe n'ubumwe bwa Afrika arico kibona ico yarakimariye usumba igihugu yarongoye inshuro zibiri akagishikana kuri ayo masezerano abiri meje kuvuga. Aha nocishamwe n'akantu mu Kirundi baracumwibutsa bati kwidahisha urugongo canke ngo ukizi semu yibagira icyamwirukanye. Abandi nabo bati inkoni nikubiswe mu kebura yirenze urugo. Je nibaza ko abantu batwara ubu yaba basubiza agatima mpembero iyo ataba Petero Buyoya nabo bataba bari ngaha uwo munsi. Ivyo byose rero tubiravye ntiyarakwiye guhambwa hanze kwisi. Ariko na leta nta kinini iravuga ku rufu rwiwe byaba bishaka kusigura. Ega nico kidutangaza. Wewe umuntu yarongoye Uburundi inshuro zibiri ariwe yafashije ibyo byose n'aba bariho kugira bashike ku butegetsi. Uwo mara uruhusha itangaza ni ikintu kigoye kwandika ko leta yowe itararonka umwanya wo kuritegura. Ivyo nta n'uwo bitebako. Tasiano Sibomana ndabashimire kandi ndabifurize umunsi mukuru mwiza wa Noheli n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2021. Naje ndabashimiye kuba mwampaye akanya mumbonereho gusubira guhoza umuryango w'amaraso wa Nyenicubahiro Petero Buyoya, umugambi wacu na twari dusangiye abarundi bose uko habuze Burundi n'abarundi eka mbere n'amakungu ahora mwikora ko kugira ngo afashe gutorera inyishu z'ibibazo biri mu bihugu bitandukanye. Hanyuma nje mboneraho abatwumviriza nk'uko warubigize ndabifurize Noheli nziza n'umwaka mwiza muhire. Nibaze ko tuzoturutira iyi yari hiti. Ndabashimiye cyane. Ndabashimiye.